Igihe hahimbazwa umunsi w'umutangakori hari kwigenekerezo rya 6 Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2022, umukuru w'igihugu yaratanze impanuro zijanye n'ingene amabarabara yo kubakwa mu gihe abagwizatunga boja hamwe. Yarabasavye no kutagumisa amafaranga yabo ku mabanki ariko bayakoresha imigambi, ivyo byose bikaba vyerekeye iterambere ry'u Burundi. Umukuru w'igihugu yaratanze n'izindi mpanuro abasigurira ko itunga ry'u Burundi rizova muri abo bagwizatunga. Guca amabarabara nko uhabona abari kwarondera mu partenaire ati duci barabara Bujumbura Gitega ndabona ko hamera. Abantu bazoyi Bujumbura bakorera Igitega, abandi babi Gitega bakorera Bujumbura. Reka twubaki ibarabara rinyaruka 45 minutes tuze turi Gitega. Hamwe muri ko murondera aba partenaire bagira ivyo. None amahera yawe niko muyaro. Rijya barabara riva ko aeroport rija i Nairobi. Leta nta faranga nayo yatanze. Nabakwizatunga bavuze bati twubaki barabara tuzotoza igihe kinganiki imyaka 25. None abakenya bose nibace borohego mu bikorwa ntibikora business ya. Kubera iki abagwizatunga bazi icanije. Nkayo yo mabandi mamuriko muri yumvira kurondera abazana imitahe twubaki barabara Bujumbura Gitega. Iyi chemin de fer mamuriko mushiramwe imitahe ayo mahera mwicarize. Ibintu byinshi ngamwoko nasanze muri Sokarti nababwiye abarundi ni hatari nasanze Sokarti bayigurishije ariko natazi ko hajya yitwa muri Sokarti gaduze ishavu do Karti agasinya nani nibaza urumva bwa mbere habaye abadeplase leta ikibaha amaparcelle mu maranje yimutsa agiye mu maranja agasiga kurishije yaje ariko kandi bakamusinyira abajeje intwara sanga bayigurishije bayiranguye nanje narahagaruye nkubu abazi ubwenge bo cavuga bati tuhubaka amaroje masosio tugaca twubaka inzu zigeretse imwe yose bamwe nk'amafamiye n'imiburi 25 ho kuba kwinzu zingana ikajya muri Sokarti Habura amagorofa ijana ahakwiye 25 fois 100 égale compte. Mwumvise iyo miryango irose ahi aho nta mugwizatunga yovuga ati ngira hiyubakire mwebwe amabanki mugaca mumuha amahera hanyuma abo bantu bafasha ayo mazu bakaza barariha namwe amahera yanyu ariko aragaruka aje kuri terakora bikogo. Reka nivyo tutegereza kuza turiga naho nabakarire muga murumva ko reka ndabigisha kuko ndabereka aho ingwara iri hose kugira ngo nuwo bayari umusuma amenya ati hajya naho ndahaca mbona umenga haruguruye mugaharugaye kuko hari ahantu wahora ubona ngo ibihengere mu guri ngo bitera ifisamere hari igihe mwahora mubona ahantu huguruye mugaca mwibaza ko atawuhacunze uracayo mubuze umenye ko akamashu kari kazomufata ndetse tubara iko ndababwira naho igifa cyaburiwe ari umurundi nk'ikiri impongo none ko ndaburira bikaba hanyuma hari ikindi nagaye kubona dufata itunga ry'u Burundi umwimbo twimbuye wose tukawumarira hanze tugaca tuvuga ngo turakeye ngo turashonje muri agriculture turimbuye bacafata ibiharage byose babihereza hanze twirirwa turakoma induru dusiganwa abarundi babibona ingene bariko barashora irya none ukazabumva ngo birazimvye soki yeshere ha none intabonwa none ko twabishoye ibisigaye bike bica bizima mukazobona bariko bwira umukuru w'igihugu mukuru w'igihugu urangene bo bigira ivyo kurya birazimvye ntamwe mwabishora hanze nko minduru umwanka genda mubigurire hamwe mwabishora niba bishobora n'impaka ukazibona umuntu ntimwumva ko turiko tubakora tutagira imitahe ufashe umutahe ukuye muri banki ngaha ugaca ujana hanze ugati hari igihe nibaza yuko nyine ari dayimoni oya ntiwiyumviye nk'ubu mfashe amahera ngiye muri benefere ngomba nkore industry kandi urabona ko komeye ari nziza benefere ngomba bitanga miliyoni 100
Benedega kigenda muri berbe ngo finance ngo natanze zo muri secteur producteur ngatafa zabiri y'ijana ngatagira hajya mu Rwanda ngatafa bakayendisa sagenda muri KCB ngurana amadolari bagatoa mu bita amadolari kibara ngatafa kubaka mu Rwanda berbe gatoziza kuri haya amadolari muravuze ubutera karavuga Rubajengo bagenda bango ikamba amahera yuko bagomba gukora umugambi ukomeye kandi tukabibona ko ari ibyo ngatwara ngacajana muri KCB ngacasaba ideni y'amadolari KCB ngaciyanga ngacagenda kubaka mu Rwanda hanyuma berbe igaciza kuriha y'amadolari yagize financement y'abantu yongera itaca kuriha amadolari muri KCB none dore hakuye sivyo bizo yari mugabo wajanye amadolari kwibakisha mu kindi gihugu murumva nk'umuntu agutekera uwo muntu mwumva atari incabwenge ikomeye cyane c'est un vrai docteur en planification frauduleuse ivyo nta muntu wo muri sasiye simple yo bitarikira akabire y'isisi akabishobora c'est pas un simple licence no muntu yize agateka umutwe twibe igihugu gute agateka uwo mutwe bakiri igihugu kandi ubibona umenga nta busuma bwabaye ubibona none muha mwabibona ko ari busuma mwe mwabibona ubundi muce mu byo nase twe tubisinya si twebwe nyine nk'ibyo n'ubusuma urazi kuja kubaka industry hanze n'iwawe yarakunaniye kubaka iwawe yarakunaniye mu gukumva yuko woza kubaka hanze ukoresheje amahera wivye mu Burundi iryo siba nkaho bacabuta ngo none ni indo agakosa kose mwakoze karaha mu mutwe ubujanja bwose bw'abagwiza tunga bwose nahize kumenya icyo yitwa mudashobora kunkunda ivyo navyiteguriye jewe nkorera bene gihugu je sinkorera umuntu navyiteguriye murashaka mu myanya ariko nababwiye kamere muri abana b'igihugu ubu nyene mwokwikosora ivyo byose mukabisubiza mu buryo duca tugira umunsi mukuru none umwana w'icangazi we ntiyafashe itunga ry'umuryango akaritwara hanze akarimarirayo hanyuma agafata ingingo yo kugaruka se ntiyagize umunsi mukuru none tweho abo bagiye kugira ama-industry hanze bofata ingingo mbe namwe hari ikindi cyo nibuka ni kubera ko abarundi batibuka kurapatria imitahe bajanye abandi bakora mu maweneje ngaha abanyamahanga murazora amahera barungika iwabo ni bande barundi burya bari hanze umushara wabo w'amadolari barungika mu Burundi ni banga haramuzi mugabo muze murabe amaweneje yose ari ngaha abanyamahanga bari ngaha bose bavuga bati rapatriement ababwiza tunga abanyamahanga ngo rapatriement y'amadolari bazanye bagaca bashaka kurapatria nayo batazanye hariho umuntu nabonye yazaga amahera $200,000 gusa amaze kurapatria plus de $500,000 oya ahubwo ararenza imiliyoni zinga amaze kurapatria yazaye $200,000 none mwumva icyo gihugu cy'ibihuyiki iki araza oya hariho uwundi akazanye n'ifaranga rimwe ahababwiye ashitsa acaza muri banki bakamukubita amahera agacagira industry mu mahera y'u Burundi nyene hanyuma agacavuga ngo rapatriement y'amadolari kandi bakayamuhanga ngo ni umunyamahanga atafaranga rimwe yazanye ngaha ibyo byose ndabizi ibyo biraba urapatria ibyo utazanye ibyo byose tuzobiharura wiyukanze ntikurya ngo ibuye riserutse ntibaricishe isuka muzohava muca munyitaha murahumba ndabizi ndabibabwira kugira mukireba
ndababwira kugira ngo ukire abarundi dukire kuko twari turwaye indwara mbi yitwa amacakubiri y'ubwoko iyo twarayikize naho abakirwaye baracari abarundi bagwaye indwara y'ubwoko hariho abakirwaye mugacu tuzobakiza kuko ntibagishikana n'umwe kwijana abayirwaye ntibashika umwe kwijana ubu rero twarakize duce rero dusonga mbere iterambere ivyo bindi sivyo vyotunanira kandi ko twashoboye kwegengana mu bikomeye ntibizotunanira kwegengana mu vyoroshe nimufasha ahubwo amahera ave hanze hakari mwebwe muyajana kandi mutarayaronka na mwebwe ntawe ushora ico atagira ngo nashoye umutahe hanze nawe abo yashiriye baratwega bakanezerwa muga mwe ntimuzi kuzanayo hanze nutwo mwari mufise buca mudushora hanze kandi mukeye hinduka hari ikindi kintu kizana amahera chaîne de valeur ndabeka umukura amahera chaîne de valeur urashobora gusanga ufise abakozi nk'ibihumbi 50 mu mwanya mutoya ndabakarore nk'ubu twafashe umugambi yuko dushaka ko Burundi bugira icyo mwirata mu iterambere ryabo amakoperative uno munsi baba baratangwe guhingura icyayi kuko ayo makoperative icyayi akaba yaco bakeneye gushora n'ingoga baragikorera n'ingoga kugira bashore baca bazana ugacubagurira barinjije amahera nawe winjije babaye abakozi bawe kandi bose baranezerewe chaque poche a $1 l'argent iyo ndabivuze mu cyangwa yaza ngo no kubesha jewe nabonye chaîne de valeur yo muri champignon aho usanga bariko bakoramwe barenga ibihumbi 10 wamubaze tukoresha abakozi bangahe ati nkoresha abakozi ibihumbi 5 na yanyeretse abakozi akoresha ni ibihumbi 5 na uravye aho gaproje n'ubusa mugabo uravye amatemwanyaje ati je mu kwezi narose miliyoni 3 je mu kwezi narose miliyoni 9 je mu kwezi narose amamiliyoni baharura amamiliyoni nabonye mu pays uno munsi adahembwa munsi y'imiliyoni 3 muri projet champignon kuri chaîne de valeur gusa nta kindi wewe ugira isoko bazoshorerako bacabikora kandi babikora neza ntuhomba ayo mahera mwicaritse mumenye yuko yarafise ico yokora ikindi naco nababwira ni kosa ry'abafonctionnaire mugana mu bahenda henda ico bita ngo contrat ganyaganya abantu bazi ngo contrat ganyaganya ngo ni senga iyo sikanyaganya ni ganya perda wewe mbwira nk'ubu jefise ubutare buvugwa umuriyari w'amadolari kugira ngo tugexploite uzanye $200 millions $200 millions kugira tugexploite ubutare bw'umuriyari ugacumbwira ngo tugabure twaze hasi cyane umuriyari nawuzana imiliyoni 200 duca twaza hasi cyane tugabura umwe wese kubera yazanye sebo utadanje umuriyari nawe wazanye miliyoni 200 duca twaza kusana cyo kontraga nyaganya mugabe bwo mushaka ariko ngo leta ngo tutwara 10% ngo nanjye ntware no 90% kandi akati uwo mufonctionnaire yagusinyiye kwe mbe murazaje mugakara ibintu babasinyiye rijya tongo ryose ko leta irigavye burya butare bwose ko leta ibugavye ngo leta ngo ifise 10%. Ageno ivyo no bisinya jewe kweri nefo. Muga barabisi. Ija sesa akuvene. Bimwe mva continuité direct. Nemera nyene ubwo butare bwaca butware nyene ko nyene. Ngo ni continuité direct. Sinshobora no vuma ndabihagarika hazozo undi. Ngo leta izocitsindwa izofungwa. Bazoca bafata abarundi miliyoni 12 baje kubafunga bazobafungira amajana. Leta iyo yambwira ingene iki gihugu bogishigikurura bakakirandura bakajana mu gashi. Ngo leta izotsinda. Ivyayo bigende batubona ngo leta yotsi. Ntavyo nzokwemera. Bazova ngo tanga amande ntayo ntanga.
ati turabapfunga ngenda mu mfunge emwe nzokwemera nuri ndege nje gupfungwa kabisa mugabo kwizina ry'itunga ry'Uburundi mu byo njejwe guhagarara itunga ry'Uburundi birimwo kandi ntari hagarariye n'ubuhemu byanditse mu bwirizwa shingiro ntahagarariye itunga ry'Uburundi mba mpemutse kandi naciribwa urubanza ku buhemu icyo gituma rero hari ibyo ntihanganira mu bitegere neza icyo ari cyo kontaganyaganya umwe wese aronka ku cyo yazanye mugabo iyo mu mukubise umuriyari ndacavuga ngo ganyaganya ngo twe tuzotwara dipo usango nawe utwarira nani pose ngo ni ganyaganya yego we yarose kugira je nibaza yuko navuze ibikwiye ariko nagira ndabwire ko nizeye yuko iryo tunga ry'Uburundi rizova muri mwebwe nyine nagwiza tunga itembere ku madi Burundi nta handi zova atari muri mwebwe abagwiza tunga rero hariho ibyo mukunda kuvuga ngo leta nivemwo twebwe abagwiza tunga aba privé twikorere je ndavyemera gose kuko jewe mu mutwe ndazi neza nta gihugu gitezwe imbere n'umufonctionnaire igihugu gitezwe imbere n'umu privé ni secteur privé ni muri iyo ntumbero yatumwe mu rugendo nzojamo muri leta zunze ubumwe za Amerika mfise dossier yo kuja kunegosia amahera y'abagwiza tunga mu Burundi mwico kirimwo narayanditse neza ibyo ari byose nkeneye amahera atari munsi y'imiliyoni 400 nkeneye baha abagwiza tunga mu Burundi namwe mutangure mudemare mutangure mukora akazi kandi ndazi ko muzoyishura nta ngora Chenda bizi kandi ndazi ko sinzoza imbokoboko Imana yo kwemera ndazi yuko mutangana naramaze kwahonyora iyo rero muri ko muravuga muti leta niziri sokora nuko ubwa mbere leta nirinda abandi muratinya muracyafise ubwoba nk'ubu ndabona ko mucayi bariko barinjirayo uruganda rugira gatatu rw'icayi ruriko rurubaka nico gituma natwe ku ruhande rw'igihugu ubu ajya mayizini imwe yose tugoba tugire izobe yigenga ukwaye hanyuma uko muzoza muratera imbere niho zaturaza tuti nta partenariat mwogerana nta partenariat gushikaho namwe muronka mushira imitahe yayo kuko ntimugire ngo turunguka nugira tubarindishe gusa tubereke ko hamera nahani mpava muvangwa ajya nyabaye nyene reka ndabaha karore Otebe ifise amayizine 5 dividende yahaye leta ni miliyari 2 ni miliyoni 655 ku mayizine 5 iyo Otebe izo izine zitanu yo zibizwanye mwebwe privé muri leta mworishe yangahe amakoro ntarutaye Tendazi ko yoruta nukuvuga izini imwe inyungu yahaye leta ni sene satrane ye miliyo iyo izini tanga sene satrane ye miliyo nizijya izine nzi je woyimpiga je leta no ibwira ko mwaka no yihumuri yarite niba yimpiga yiteza je mura nico gituma nemera ko secteur privé ari iteza imbere igihugu ngaha ndazi yuko aya bavamo ni dividende bahaye leta amakori yovamo ndabizi mugakubera yanda baguye ngize ndavuga ngo Otebe tuzofata haba privé dukorana ngo no nibo bambere bakomindi nabonye nabwiye ni umuyaya uyu mwana apfuye umuyaya tata mushora guhombesha entreprise ya leta ngo tuvuga ngo nkeneye akazi muri leta onatere bazoraba hajya ingere bizogera umwana apfuye umuyaya tata muguvuza uti turondera amahera ingere twokunguka hajya onatere woza wumva ikominduru tuvuze tuti ubu rero tujyateza imbere onatere je nagize n'ibiharuro nasanze abakozi ba onatere uwo batahana bose bagataha nkazana abantu bazi gutunganya neza telecom twobahemba bicaye kandi tukunguka nawe gize ibiharuro muguno munsi rahizigitirira atari ico bariko barazanira igihugu kandi turiko turahomba kuko igihugu cyokunguka bopfuma rero bataha tukabahemba bicaye muhira mugabo igihugu kikaduka turiko turabiharuro amashirahamwe ya leta aho aduhomba netubona uko nyene ntitwovyemera
gushikaho imena isigara irusha taxe societe ya leta. Ndori ni ihangamira ni sawa ataguye ryari Kadori ataguye pfu Ndori urihe ngare yagira abantu bazi gutwara abantu mu nzina nta kintu kiryoshe gutwara abantu mu nzina kuko niyo uri kurababwira ingwara ububazi cyane buku munsi habaye higanwa ry'imipfuko ya Sosumo hanyuma hacatsindira isoko umuntu yatwaye umufuko akwimura imuyiga kwa nuze wamutamu yadusengera Saidi yagiye afata umufuko imuyiga muri edisiri muyiga ataja guhiganwa mu isoko ataratsinda Saidi atatsinda Saidi atatsinda kandi no mwendi umufuko wakwiyura atsinda ngirirwa nibaza ko nkaca yumva kana ku mutima hanyuma acavuga ngo mpiyo acavuga ati rero nipfuko ngurira kuraya acavuga ngo ya ngo ntegereza kuguha ngo singuha ngo kubera ngo je bazompa amadolari yo kugura iyo mipfuko urumva bazompa amadolari aje kwemporota imuyinga acazana acagurisha meshi ivyo vyarabaye sumugani vyarabaye Saidi nambere cabo iyumvire gufata umufuko ukawukura kwa Saidi ugatuza guhiganwa ugaca umufuko no karite wowe uziyirije akaba ari wowe utsindira isoko y'amadolari yayindishiri haje muyinga ndabujya barakurenganira Saidi ntiwumva ko bamurenganira namuburani razosororera baramurenganira mukamumva ko biteye isoni jewe ubu numvise umuntu aza kutubwira yuko bavuze ati kubona muhomba mukabura isukari nga mu Burundi tuzi ko mufise isukari nziza cyane ndaza nari mwe mubigira gute barambwiye bati twebwe ijya Sosumo twoyihindura neza ikimbura itoni 200 ku mwaka tugaha akazi abakozi 13 bama tukazana umuyaga nkuba uproduce muri Sosumo arambwira nambara amakilowatt megawatt angana iki 100 ambwira ati ijya merase tukayihinguramwo alcohol dukoresha kwa muganga ikavamo amaserumu glycose aramiganira ncasanga yarigeze kubuza avuga ngo mu partenaire wa Sosumo baramwirukana kubera ya daimon itemera iterambere namubwiye urigarukira sha uboho niho ndi je ndize kwizanira amahera nta mahera ateza imbere igihugu ayayindani tuyakwega yari inyuma aze onaturu ndashima bobo ntibateye imigere kuko hariho umurundi Muzaneza ngira ngaringa Muzaneza rero niwe twaganiriye neza nasanze ari umupatriote nababwiye hajya kurongora abantu muzinanye biraryoshe Muzaneza aravuze ati je ndazi neza ko kizuka ari cy'igihugu sinoja ngaho ngo ndagihingure shore ngeje nyene igihugu tunegosie pourcentage nzotanga y'igizuku nkoresheje turumvikana neza byagenze neza sinzi ko muri amahera akoresha rero aguma yiruka ngo bamuha amahera yo gukoresha bamwima kandi mwumva agira hingure ubutare twari dufise abukuremwe amakara ayo makara tuzoyashora hanze twongere tuyakoreshe mu Burundi dukingira ibidukikije bijya biti twirirwa turicira bizabiruhuza muga nk'ubu mbona ariko ateba mugabo naturi cyo nayishimiye ko nuko nayo nyene ifise uwo mugambi iravuga iti tuzokora nawe nyene nakore ni sawa kuko production kiduga ikaba nini ibaye nini turakosa mu Burundi tubaye tugashora hanze onaturu rero nkaho ni sawa aba prive mwinjiyeyo mucayi mwinjiye Sosumo naho nyenda zikora bari kwakora irindi hinguriro ni sawa nta muntu yodukorera ihinguriro rikwiye ryakawa hajya udekayo cikomindiro ngo yago nta wundaza ni muri korera hasi yikorera iryo hinguriro
tuze tangene babanki mbe none ntimwokwikorera instantane na tugashora kawaga dushora tuvuga tuti made in Burundi aho nzoza hose hatavuga nti akawa ku Burundi erega ikintu mwebwe mwiyumviye mu Burundi nta production y'ikawa dufise tworinda kujana kuri marché international ibihugu bibiri byonyene kaya kawa kacu birakamara n'igihugu mwumvikana gusa ati ngurira ugacuba muri Egypte batubwiye ngo tubahe icayi abasoda n'abapolisi bo muri Egypte binywera icayi cy'i Burundi mugabo otebe twarayibwiye nuno munsi ntiremera kubera iki amakomisiyo ngo kidaciye Mombasa tuba duhovye kubera iki komisiyo gushora direct muri Egypte kwibeye nini twaba duhovye kuko twoca tumenya amadolari yinjiye akinja bigega ca leta sinzi umuntu none muvyankira iki ego nimusigure igituma otebe yanka gushora icayi direct kandi tuhabona no kubera kwanka kubera amakomisiyo bakuri Mombasa ndabizi nagiye muri Nigeria baca bambaza bati icayi mwebwe mwimbura ku mwaka kingana gute campamagara hari hakiri bigira imana Jack ntikingana gute akivuze ngo bwo nubusa kuri Nigeria ngo tukigure cyose cyarabwira genda mupanya karere icayi cyacu cyose duce tugishora muri Nigeria hari ni toni imwe barashora muri Nigeria twava tubona icayi cyashotse n'amahera apfuyemo azo yose mu kigega baranyumva je simvugira muvumbi kumuvumba muranka kunsomya amustere ndayigurira kabisa ukazomurira amustere nzokwiyaza nari ndayikugurira ejo kugira ntuvuge ngo je nari kenda gusenga amustere none aho mukura amahera sindahaza je honani regaraje ndahiga amahera yahiga ahigana jewe nico gituma iyo amustere ugura naje no yigura reka kunkangisha ni waba ufise ihinguriro naje ufise ihinguriro ku mwaka y'igeshora nk'itona amajana 5 z'ibiraya zirimo harimo amustere ngaha ingurube nk'uku kwezi nashoye 125 zirimo amustere ngaha ufika icyo gituma ntaryo umunwa muntu adashaka Burundi butera imbere sinzorya umunwa kabisa nkakogera ku munsi no mubaza Afritextile yakubise amahera baja kwirira bararyanye rero bagira inshuti n'umugenzi nta pampa bigeze bimbura ngo bashore muri Afritextile none nk'abo munsi nabatonze bazova ngo ndabahoye ubusa bazonyereka iyajya amahera bayashize kogera uko yari amahera ya Afritextile none ntibambwiye ubunyene ko atapama bararo none murumva ingene umugwiza atunga mu prive yaraje guteza imbere igisata aba bafise ngo na societe ya leta none nkaho no bafuta bocaza ngo ndabarengana narigeze gutwara paritatique na je ase nabonye ingene biribwa navyibone ijyamu mama twari kumwe atwara ntuze banke de femme twari turi kumwe aho dufata amadividende yose twarose tukashira leta tukarindira ko zikabukinga cyane leta tukabura yaririwe muri ere Burundi bibicariye natwe dukora ijoro n'umurango dutonda sizere mwijoro tuba turiko turakora nabo bibicariye amadividende turose tukacatujana muri Burundi kayarya turorera ukunyene ngo Burundi ngo niserukira inyungu za leta muri sobuje igaciyarya none yaserukira inyungu za leta cyari iserukira nagize imana nca hose ntumpenda muri administration centrale je twarigeze gupfa n'umushikiranganje isoko kubera nabaye juste hamwe hatsindi utararamukiwe nabaye umunyakuri baranka kabisa nanje nti jewe ibu byase nta kundi kuri mbona nzopfa ndose muri iyi si aranga nkanamubwira nti gikase mugabo cyumfuta muri commission je ntavyo nzosubiramo yayikashije isoko nkanamubwira ntuzosubire kuntuma kuko nta kundi kuri fisi
ntegenzo rumenya kinyoma narasi administration centrale ndazi ingene bakora ayo maparayitatike ndazi ingene bakora nawe umwanya wo kubimenya imigambwe ndazi ingene ikora nawe umwanya kuba umuhanuzi w'umukuru w'igihugu nabibaye ndazi ingene bikorwa icyo ntari bwajeho cyari iki mugakiragumya namwe muraza murye ko mwumviriza muraza murye ko kwe urazi kumva ko gwaye tasi atatasi ugwaye ukagwara tasi bakanagupima ngo uragwaye tasi tumwasaze wowe twara abarundi ukareka gwara tasi mwibaza ko ari ingwara ya tasi mbagwaye ayo mafuti yose mukora hari n'igihe ncambura umwanya rero kuja kugira gasiporo muganigirira agasiporo kubera nigira mu mitumba ntiyagira n'abenegihugu beranda atawutere dayimoni nca numva amerewe neza yatasi ikabigiye gaca baza abaganga ntiyatasi yo gute wewe ushobora kubwira umuntu akorana n'abarundi ngo aragwaye tasi cyangwa ntagwaye tasi nimungirire neza abashaho kugira ngo bigende neza muhinduke muba abantu ahandi hoho twogogo hama ndabasabe ikintu kimwe genda musirimuri wanyu umuntu wese mugwiza atunga nasirimuri wawe hariho ahantu mpora nca kubona akazu keza ngaca nkagara ntihajya ni kwandegana ngo hajya havuka nakumenga ngaca numva ndanezerewe nubu ugasanga n'ubundi avuka ahantu kavuga uti umunsi umwe nzomugundura tujane iwawe tuje gutembera iwawe nimwubake iwanyu nimwaba muhagaya ngo si mu gisirimu emwe nta nzu ya etaje wo kubaka iwanyu ikanka murazogenda igihanga muce kwa honorable Suguru cyo muraba muca mubaza ngo kajya akazu nako kwandegana karisa yarahasirimuye ahantu n'umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati ndeka ntembere nza guca kwa Suguru niho nza kunywera amazi kubera ari heza hari ubundi munyagihanga ndaca kuramutsa ndiko natembera igihanga namwe murubaka iwanyu nze ndahagarara dushitse kwa bamusiku nimwubake iwanyu erega iwanyu amahera ariho amahera aruzuye hariya ruguru ntimuzoshobora guteza imbere abenegihugu mutubatse iwanyu iyo wubatseyo uca ukora akagambi ugaca utanga akazi kandi nawe ukunguka hasirimure vreme wanyu hasirimure harasirimuka nta nzu yanyu hariho aho muranca nkabona harateye iteka nyene ukabibona ko hataha mwanaume hari kera mbere nari nkiri umushikiranganje naciye ahantu muri komine hariya ruguru mu Kayanza hariya kwaba ntuze guverinere ex guverinere wa Berbe kwa Ciza nzabona akazi nihagarara ndaho ngo hajya ni kwani ngo ni kwa Ciza ntujya wewe ni kwa Bwana Mahera ni wayagaba ahandi nsansa mu Kayanza irango kwa ex president wa Assemblée Pio ho narahagaze ndavuga uyu muntu yubatse guest house mu gihuru nk'iki mu rutoki ntininde ntubwarakomeye ninanaharonka isoko kumbe ni Kirimba bacambwira ngo hani kwa Pio nta c'est bien wekenewe warubatse mwirembo ni sawa cyagiye ntibari bwubake bugana heruka niwe mwubatsi wanyu ndababwije ukuri nta myaka 3 ishobora guhera utabonye haji wanyu cyabaye ikijiji ciza muze murabe muduze weekend haje nta kintu kiryoshe ko mutumi wanyu musanga hahagaze nk'imodoka 10 kuko n'umunyagihugu wa wundi acuruza kazeyiriye weekend acacuruza zibiri akaba yungutse nimugerageze muji wanyu ijya niyo tourisme rero tourisme intérieur kuko ucubwira umugenzi wawe ngo jenze wanaduze
ngomerani ngo kuhishima kiwanyu ngo nibiki ngo jenzose umunsi umunyereye iyo uzi yuko ufise icyumba uza kumurazamo ucubwira ati karibu muguzi ko atacumba ufise aya numwemerera kuzakuramutsa ni byiza ko umuntu yubaka iwawe ni byiza cyane hanyuma mu guhanura kandi sinibagira Ministeri ya Finance Ministre Dukare kabisa Obera azana natwe tugara amarobine amahera asohoka agiye gukora ikintu tuzokwerekana tuti ya mahera yakoze iki imbere y'abene gihugu ntihagire ihera basubira kutwibana ngiri wicare kigugu muri yo navuze ujigwa 50 duca tugara twanga kigugu muri yo tugare kabisa amahera yose yinje mu kigega akore ibikorwa by'abene gihugu obere nawe ugurura amatwiyo wumvise ko kwa ministre tuvuze twuga iwawe nawe agura amatwiyo amahera yinjira ari menshi ave hose ntagenda rimwe riducika yose yinjire rondera amayeri yose ashoboka irondera amayeri yose ashoboka amahera yose yinjire mu kigega yinjiye natwe duce twuga kugira ntasohoke muhoreya ayinjiye duca twugara ntasohoka gusohoka rero duca tuvuga tuti agiye mu iterambere ry'abene gihugu gutyo uzozobona bose batanga amakori atanumwe afise inzigo nta numwe azosubira kugira inzigo azovuga ati ndatanga kuko nabonye icakora ndatanga nabonye icakora ndaberekereze fezi ntoya ubu iyo mugiye Bugarama ntimugenda muratwenga mwese hariho abadaheruka erega hariho abamanutse nk'umufuko w'amakara uno munsi gushika twahora twagenda amasaha 3 gushika Igitega uno munsi ni saha n'inusu none ajya amahera yasanuye rijya barabara yavuye si mu mifuko ya iyo mubona muyasohoye afise isakora muremera kuyatanga ntimugira fraude none rero tugerageze tuyakoresha tereza gukora kuko je nabibonye nikimenya muze murabe turiko tubaka amashure uzobona umuntu atanze amahera rega je nk'ikori vyerekana yuko iyo babona ko tubikora abantu babatanga amakori none rero abari mu nzego z'igihugu zijejwe kwegeranya amahera y'igihugu muyegeranye abajejwe nabo kurereka ingene akora bayakoreshe mu neza y'abene gihugu uwuhembwa umushahara yerekana ko ayo mahera yahembwe afise ikintu yakoze kuko kare yarazi ko arayiwe ajya bayaguhaye ni bije yo gukora kijya gikorwa mugabo ugira igikorwa tuvuga ngo pa freedom mission ajya ni freedom mission tugerageze dutunganiriza abene gihugu ivyabo amahera nayo igihugu tubitunganirize neza cyane ikindi mpanuro inzego z'igihugu kingira abagwizatunga ubushikiranganje bw'ubudandaza umushikiranganje namubonye ari haje abagwizatunga birirwa bararenganywa emera mu batondere mubarimwe mu batondera kabisa ntibazosubira kurenganywa ariho muri umenga bebene ijeje kuja kugara aho bebene yarijije kuja kwigisha ingene ibintu produit ziba nziza irinumira gogwa mu rudubi kugira nzenze hajya abashaka kuba muhigi turire none bijya byabaye ari ko ari n'abafise impapuro byabaye bari habo muri bebene tugerageze kandi mwebwe abagwizatunga mwokora neza n'inzego zigakora neza iciza nibi by'ibiciro twigwa turavuga byose duca tubiregera bigakunda erego no munsi ntushaka kubiregera kuko ntuzi wa produce no uta produce mugiye mwakora mwese abagwizatunga mu butungane tuvuga tuti iki kudo production yi kigugwaya none uno munsi kubera tutaratangura ibikorwa byo guproduiza ntidushobora kumenya n'ibiciro umwe wese aravyuka uno munsi aracavanga ngo inkoko ikugwa 50,000 ubundi akavyuka ngo urukwavu ngo ni 100,000
ubundi akavyuka ngo kilo cy'ibiharage ngo 5,000 umwe wese arivyuka akavuga ibyo ashaka. Birakwiye yuko rero inzego zikorana n'abagwiza mwimbu kugira ngo twese tubone ko atawuhomba, yaba umuguzi adahomba, yaba n'umugwiza atunga nawe nyene ntahombe. Dukorane twese rero muri synergie. Navuze mwebwe mugabo nabavuganye natwe bwari mu nzego bugaba bwacu mugaje ndizeye yuko no munsi muri iki ntimumpende no munsi ngo haragahegwe n'abahaye ariko ibintu byose tubikore mu bugwaneza, tubikore mu mutima wo gukunda igihugu, twumve ko igihugu ari rwacu tuzocubaka. Ntagira ibintu tugira umutima uvyimvye uri mu kirere, oya, twumve yuko umugabo n'uwugwa akavyuka, twivyukiranye dusubize ibintu mu buryo. Cyangwa umuntu waza mbona abantu bariko baribwira nkaza mbona nk'ubu abataremporota ibintu bariko barabiza noca nyoherwa sinotara agashavu nosubira kugira zirabiheze reka naje ndi umumarayika nk'ubu mwoca mugira uko vyoca bigenda neza, kandi ndizeye yuko mugiye kubikora, ndavyizeye. Ibyo byose igihugu ni rwacu, si ce wanje si cande, kandi n'Imana izobidufashamo. Kizima dukomeza gusenga gusa. Abafise umutima igikanu cakongataye, dusabe umutima mweranda gisubire kigororoke tube souple. Mbonye ministre wa justice nibagiye kumubwira nawe nyene tribunal de commerce n'abantu bitwa ba notaire kabisa turasubireko. Ubu mukomeresa arazura umuwundi kibonane akabura ubutungane. Ndabesha murazurumana umwemezi araza mukamwiba akabura ubutungane. Tuvyuke rero dupfume duselektiona abo twosengera kugira ngo babe beranda badutunganirize neza mu bagwizatunga, hamwe n'umugwizatunga wo hanze azobona yuko Uburundi ugiye yubugiye ahantu hari ubutungane. Hariho umugwizatunga yigeze kuza hacaba umugabo umwe acamwiba $17,000 arayamwiba kabisa. Nuwo hanze yarabuze numwe mutabara, mbwira ivyo yibwa arabwira abandi bagwizatunga bo hanze, ayirwa arabwira aha ndaza abagwizatunga b'abanyamahanga bari ngaha, ndaza muri Asiatique nogenda nkabaza umwe amagogwa abona, ndabizi murazoza muranyibwira. Hari n'umuntu yambwiye ati ahubwo uzubagirisha inama bonyene bajya bagwizatunga b'abanyamahanga barafise ibibazo bakabura ubutungane kubera abanyamahanga. Ndabaremesheje namwe, kandi Kirundi muracumva, wowe uracumva ni sawa, kizamucumva. Ndabizi ko barababarenganye, nzobaburanira namwe kuko mwafashe imitahe yanyu murayizana mu Burundi, none ni mwebwe twari gusasira ikirago, none ugaca usanga turiko turafata nabi. Ubutungane rero ministre wa justice rondera irya tribunal de commerce upfume urondera abo twokwita aberanda tubasengere, mugabo ntibize tusubire kumva abantu ariko bidogera tribunal de commerce ko ataco iriko irakorera abagwizatunga. Ndabizi kandi bizoca bigenda neza. None rero ko mwashoboye gutena imbere y'amajambo agumye araho navuze, ndabakengurukiye. Murarinda kwe kora nagerageje kuvuga ivyo mudakunda. Je mwana mweje kuvuga gusa yuko ibintu bimeze neza gusa kandi tugwaye. Je mwana mwe kuvura ndondera ingwara. Niyamara gukira tuzogira umunsi twese, umunsi mukuru mu mwaka uza tuzeduhure turirimba Imana ni nahazwe mu ijuru, tuza twiginana gusa.
atavye n'imidogo birimo kandi ndavyizeye Uburundi uko buca siko bwira ndazi yuko tuza turakira gato gato ubu rero n'ubundi Imana igiye gukora cyane none rero mwese Imana ibahezagiye nibagiye kuvuga akantu kamwe shimira obe mu mwaka wose navuze tusheju mu mwaka mwirukanye bangahe abatushije mwumvise abatushije bashika 50 barirukanye abagize tushejuwe none nk'ubu bungutse iki ko bakatse bungutse iki ndabasabye abakozi bawe vraiment oya ntagire mu mwaka uzohera 5 mwarayo arirukanywa ndabasabye ni mu abantu hene mere nk'abatoza kori bo kuri Yesu oya ni mube abo muri obere ni mube abo muri diwane ngo muri diwane ngo kera igihe mwari ko mugira obere ngo baravuze ngo birukana abakozi abatazoza muri obere hanyuma umushahara wabo urakena ukenye baravuga bati ntaco tuzoba ngo yagwega nta ngorane ngo nimuteye tukube twikorera gusa ntimuduhembe aho azobonekera muzoduha ngo nimuteye gusa tukube dukora kubera iki baba muri diwane bashaka bati mwe nimuteye dukore gusa nta mutonduhemba nta kibazo bacaba ari devoye yuko bitwa banzihemba mbacaba bateka twibanzihemba nta mutonduhemba nta ngorane none bombere yubu basigaye bavuga yuko ngo mugira mube namwebwe nk'abaduwane bake ngo mugira mube nk'abaduwane bake barabavuga cyane bakoze bawe ndabasabye reka kutumara amazi erega je naratumwe nanye ndabatumwe mwononye mamunyo none ndabasabye muhinduke kandi Imana ibahezagire mwese